ubuzima nubwo kubaho umuntu ataritahira. Hari impamvu ndiho, nawe hari impamvu uriho. Nta mpamvu yo guhora twibaza impamvu turi hano ku isi. Ibyiza byinshi by'ino si ngombwa ngo ubiboneshe amaso cyangwa ngo ubikoreko. Akenshi urabyiyumvamo cyangwa ukabyimotereza, ukabyumvamo mu mutima wawe no mu bwenge bwawe. Buri gihe si ngombwa ngo ibintu dore twabigize ibintu by'intambara ngo tubigire ibintu bihambaye. Ubuzima buri munsi si biharuro. Harakenewe n'umwanya wo kwinezereza, umwanya wo kwirekura, umwanya wo kwikuramo ubwenge, ukinezereza, ukaririmba, ugatamba, ukanikinira. Si ngombwa ngo bihora ari amabuye. Si ngombwa ngo buri gihe uhore mu kazi ngo niho uzobaho neza. Oya, rondera n'umwanya wo gutwenga n'abandi, rondera umwanya wo kuganira n'abandi, umwanya w'uburofa. Gerageza urondere umwanya w'ikiyago, uganire n'abandi, uterame, mutere ijoro ijambo. Nimba ukiri muto vyo ibukwiriye kubimenya, ukwiriye kuba ufise n'igihe cyo kwinezereza. Kimwe mu bintu abadukuriye nabo bakwiye kwiga ni uko ubuzima butaremewe kuba ibintu by'intambara ngo buri munsi umuntu ahora akora atandukanye. Tugumye muri ibyo, tukigumira muri ibyo byo gukora gusa, twogera igihe tukibagira ko ubuzima bwa hano ku isi butazohoraho. Tukibagiza ko umunsi umwe ko twese uko twakabaye, ko hano twese tuzotaha, tugacaho tukagenda tukirukanka. Nuguhora tuzirikana yuko yaba jewe canke wewe, kimwe n'abandi bose baba hano ku isi, umunsi umwe tuzosezera tugende. Nitwahora tubizirikana, tukamenya neza ko tuzogenda, tugahora twibuka ko ico tutazi gusa kari igihe canke isaha kugira ngo tugende, bizotuma tutagoza ibintu, bizotuma tubigenza gahoro. Ni benshi bahora bagwana n'ubuzima, bagakora uko bashoboye ngo baronke akazi, ngo baronke amafaranga menshi. Hari ababikora ngo baronke uko babaho, ariko hari n'ababikora ngo bemeze abababona, hari n'ababikora ngo bababaze ababanka, ariko mu by'ukuri ugasanga nabo bantu ntaco bibabwiye, kuko nabo usanga bariko barakora nk'ibyo nyene. Buri gihe abantu duhora turondera amahera menshi, ya yandi uba wumva ati aya ninayaronka noba nikwije, nta kintu nzoba nsigaje. Ariko mu by'ukuri ibi ntibibaho ko wumva wakwije. Icyo twokora kiroroshe, ni ukureka kwimena umutwe twibaza uko abantu batubona, cyangwa twibaza ngo amafaranga tugejeje kuri konti za banki. Nyemerera ndaguhamagarire kubona ubuzima mw'ino shusho, apana ishusho y'ibibazo, ishusho y'ahantu kure ushaka kugera, ishusho y'ibintu wumva ko ushaka kuzoronka muri kazoza ka kure, ahubwo ukabona ubuzima mu ishusho y'ibintu byiza byinshi. Umunezero ntagereranwa ushobora kuronka buri munsi, umunezero ushobora kubwonkamwo buri munsi. Icyo uzoronka kiruta ibyo byose ni umunezero, amahoro no kunezererwa ubuzima. Rema ubuzima bwuzuye ubwiza indani, apana ubuzima busa neza inyuma. Aho kunywera amazi mu gikombe wogeje inyuma gisa nabi imbere, hinduranya ahubwo woza imbere, inyuma hashaki hasoko hishakiye. Ubu buzima nubwo kubaho, si ubwo kwihwanyagura. Aha iwacu ku Muhana TV, jewe nitwa Gusenga Deriki. Wibuke ukore subscribe cyangwa sabone niba utarabikora. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, naho ubutaha.